murakoze kumbaza icyo kibazo. Mu bikorwa bya kabiri byabaye hano yarusha birongowe n'umuhuza, ntacyo twavuga ngo tunegure cyangwa ntacyo twavuga ngo dushime cyane, kuko biri mu ntumbero y'ibyo twatanguye. N'ubu yahuye yongeye guhura n'imigwi. Iyo umuntu ahura rero n'imigwi ni uko abona ko hari ibikenewe ko amenya. Ubu rero twaramusigiye inyandiko y'ingene kumbura ibizobandanya byogenda. Mugabo ntiwovuga uti ni byinshi umuntu yoshima, n'akazi mu ntange ibintu biragora, ariko aragerageza. Mugabo icyo tutashimye ni uko baratumiye abantu. Igihugu cy'u Burundi cyari cyaravuze ko ari abantu bakurikiranywe n'ubutungane. Abo bantu babatumiye bituma haba akantu gatoyi kabaye mu ntango, mugabo karaza gutora inyishu. Ibyo nabyo birashika, kuko bashobora kunyegeza ni benshi. Ariko rero turibaza ko ibindi bigiye kuzobandanya bisunze ibyabaye, ko atamakosa azongera kuhaba. Nico umuntu yashobora gushikiriza kugira ngo dushobore gutera intambwe. Hari ikibazo tutategera twumvikana ko arico n'ubu cagarutse, ikibazo c'abaparticipa, ikibazo c'abaja muri ibyo biganiro. N'ubu byabonetse ko tutaracumvikana. Turibaza ko rero ubu twaramuhaye ibyiyumviro, tubaza ko azovyisunga kugira ngo berekane none abashobora kuza muri ibi biganiro. Aha rero akazi karacariho, nta muntu yumva ko hari kiratangura. Oya, nta kiratangura, kuko turacarondera ingene abashobora gutumigwa bashobora kuza kandi boba ari bande. Hanyuma ibindi byo kumenya ni ukuzomera ayo mahuru yazoheza abere hehe, kuko ntituzokwama tuza hano. Kuko ibibazo by'abarundi ni ukubanza bakamenya ibyo ari byo. Twebwe turavuga yuko ibibazo biri mu Burundi si ibibazo byo kuza kuvugira hano, ni ibibazo bivugirwa i Burundi, kuko ni ibibazo by'abarundi bonyene, kandi si ibibazo by'amagaburanyama, kuko amagaburanyama yarabaye, mugabo ingorane zirasubira. Ni ukuvuga ko ikibazo atari ico. Ni ibibazo rero abarundi ubwabo bazoganira mu kanywa babo kugira ngo batore inyishu ibereye. Murakoze nabo.